gusenga twese ikwiye kutubera inkingi twubakiyeko. Ijambo ry'Imana ni vyiza, rirakomeye, turarikeneye, ariko ridashigikiwe no gusenga dusanga hari kibuze. Turaririmba, tugatazira Imana, tugashima Imana, ariko bidashigikiwe no gusenga harabikibuze. Ibikorwa byose dukora biradusaba gusenga. Imiryango yacu bisaba ko tuyisengera, igihugu bisaba ko tugisengera. Muri vyose gusenga kigumaho, gusenga vyugurura ijuru, gusenga bituma tugira amahoro. Ivyo tugomba byose dukwiye kubimenyesha Imana biciye muri uku gusenga. Ugomba amahera, ugomba umugore, ugomba umugabo, ugomba kumenya mu ishure, biradusaba gusenga. Nta rugezo tugerako isengesho ridakenewe. Nta giti ushobora kuronka kidakenera isengesho. Donke nta cubahiro ushobora guhagararamwo kidakenera isengesho. Isengesho ahubwo kuduga mu cubahiro niko wari ukwiye kuduza mu masengesho. Nahora nidroga kera icupa rimwe kubera narigotomera nihuta ryaramboreza. Nkiborewe nkaca niruka nkaryama kugira ndonkitira. Minu yagera twatundi twagiye kera nkaca fyura amaso rero bigaca bitangura gutonda imbere yanje. None kazoza gute? Nkaca mburitiro gushika mu gatondo nkasanga ntaco bimaze. Ariko igifisi ico kimaze nugusenga. Ngico gihe sinari bwakizwe. Iyo mba nari naramenye gusenga, naho hoza ivyiyumviro uca usenga byose bigahinduka ubusa, hanyuma ukaronka itiro ukabandanya urugendo. Pawulo arandikira Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa mbere aramubwira ngo imbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira Imana abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana. Imbere y'ibindi vyose bisigura ngo isengesho rirakenewe. Imbere yo kwiga ndabahanura gusenga, imbere yo gufata urugendo ndabahanura gusenga, imbere y'ibindi vyose. Pawulo niyo mpanuro yahaye Timoteyo.